Gaseke BTV kakubitiye mu ntara ya Ruyigi, aho mu ntara ya Ruyigi abene gihugu bose n'abacinjwe intwaro ari buramatari, ari mustanteri wa commune ya Ruyigi, eka nabandi banyecubahiro bose bari bishikiye ngaha ucinjira neza na neza mu Ruyigi. Niho abanyeshure, abene gihugu, eka n'abandi bose bakora imirimo itandukanye bari baje gushikira Francine Niyonsaba kuyu munsi. Musabe muzi yuko ari umunonotsi akomeye cyane, aherutse gutahana imidari myinshi cyane. Imidari rero ikaba yaramuteye iteka Francine Niyonsaba, ikongera igatera iteka igihugu cacu cy'u Burundi. Uno munsi rero yavuze ati nanje konsanzwe ndimvukira yo mu ntara ya Ruyigi, reka nanje nishikire mu ntara ya Ruyigi aho nataye uruzogi, aho intara yanje yamfashije kugira nshobore gushika kubyo nifuza byose. Murabona rero harateye igomwe, turi kumwe n'abene gihugu, turi kumwe n'aba mustanteri, turi kumwe indogozi zose zigize intara ya Ruyigi. Murabona ko biteye igomwe, muravye hino no hino, mukaraba hakurya hirya hose mubona, murabona yuko duteye iteka, murabona yuko ateye iteka neza na neza igihugu cyacu Burundi n'intara yacu ya Ruyigi. Mukanya rero turamurindiriye, turaza kubabwira ingene ibirori biko biragenda hano mu ntara yacu nziza ya Ruyigi. Francine umurondekazi w'umunonotsi atera iteka intara n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabona n'umuakadrere yamwigishije kwiruka atanyura gose, uyu munsi ari ngaha yaje kumwakira. Karibu sana, amashimeji igikombe ajazanye akuye hariya mu bihugu vya Buraya na Amerika, arakizanye. Karibu sana dada yetu Francine Niyonsaba, karibu Ruyigi. Baramwakiriye urubanza rurakomeye cyane. akabavuka mu ntara yacu nziza ya Ruyigi, tukaba tuje tumwakirana akanyamuneza ntangere. Twese turi inyuma yawe Francine Niyonsaba.